n'itegeko risubiramwo itegeko nimero 100/128 ryo kuwa 2023 ruheshi umwaka wa 2016 ritangaza vy'imfatakibanza kw'itongo ryo kubakwamwo inyubako zigenewe ibiro vy'umukuru w'igihugu rikenewe ku nyungu ya bose. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganji w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Kw'igenekerezo rya 23 ruheshi umwaka wa 2016 haratewe umukono ku itegeko nimero 100/128 ritangaza vy'imfatakibanza kw'itongo rifise uburinganire bwa hegitari 200 riri ku mutumba wa Gasenyi, komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, rigenewe kubakwamwo ibiro vy'umukuru w'igihugu rikenewe ku nyungu ya bose. Iryo tongo ryari ry'abene gihugu, ibijanye n'umuzibukiro vyarizwe amahegitari 40 araronkerwa umuzibukiro, 160 nayo akaba atarawuronswa. Hamaze kwihwezwa iryo tongo ingene ringana, abajejwe ivy'umutekano babonye ko ridakwiye kugira ngo ingoro y'umukuru w'igihugu icungerwe neza. Bashikirije ko amatongo ari kuducimbira Iremba na Karama turi ku mutumba wa Gishingano ku buringanire bugera gato hegitari 334 yojamwo. Nico gituma integuro ishikirijwe mu nama nshikiranganji. Inama nshikiranganji imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje icishikiriza ibi bikurikira: ku mutwe w'iyo nteguro gukuramwo amajambo vy'imfatakibanza ntiyagira bitahura ukutariko. Kurondera ikibanza aba muri iryo tongo bokwimurirwamwo nk'icari catowe mu ntango kandi kitari kure yaho kugira ngo cubakwemwo inyubakwa kandi ababa muri ico kibanza baronkejwe umuzibukiro. Kuzitira iryo tongo rishasha ryatangajwe ko rizokubakwamwo inyubakwa zigenewe ibiro vy'umukuru w'igihugu kugira ngo ntihagire abibaza ko rigenewe ibindi. Kuraba mu ntara cane cane hafi y'imigwa mikuru, ibibanza vyotangazwa ko ari vya leta kugira ngo zizoronkaho zirangurira imigambi. Uyu ni Prosper Ntagwamiye, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo. Aha rero ibi ariko ashikiriza bikaba ari byafundikiwe mu nama y'abashikiranganji iheruka. Kuri ivyo rero abanyagihugu bafitiye amatongo mu Gasenyi muri hegitari 160 bivuga ko zizoba mu kirimba cy'umukuru w'igihugu ntibatevye kugira ico babivugako. Ico bikora ngo batangajwe n'ivyo bishikirijwe byavuye mu nama y'abashikiranganji. Emmanuel Niyongabo aserukira abanyagihugu niwe yabishikirije, tumwumvirize. Ikibazo aho kigeze uno munsi tugeze mu bihe novuga bigoye cyane, kuko turavye icegeranyo cavuye mu nama nshikiranganji iheruka twarumiwe cyane. Twari twaronse ikete nyene cubahiro umukuru w'igihugu atubwira yuko muri iki kibanza bazohatunganya tugatanga ibice by'amaparasere yacu, mugabo natwe tukahaguma. Mugabo ivyaraye bisohotse muri iyo nama y'abashikiranganji bavuga ko ahubwo hafashwe burundu, kandi bakifuza ko boca baturungika aho ngo bari barifuje kubaka ingoro y'umukuru w'igihugu, mugabo bataba yakihubaka, bakaba barahaye umuzibukiro abantu baba ngaho. Mugabo ikidutangaza nuko amategeko avuga ko igihe leta yafasha ahantu ntiharangurira imigambi yashaka kuharangurira ku neza ya bose, beneho baca bahasubira. Niyo rero badukura ngaha bakatujana ngaho muri ivyo bibanza byabo bandi bantu, niyo abo bandi bantu nabo baza kubisaba nk'uko amategeko abibarekurira, twe tuzoca tujahe. Ubwo leta ntizobiduteranije n'abandi bene gihugu bagenzi bacu. Dufise rero amakenga, tuvuga tuti ubwo abateguye iyo nteguro bari barasomye amategeko, bararaba amategeko icavuga imbere yuko bafata iyo ngingo. Twibaza rero niyo abariko barabitunganya neza babibona ko bazosanga hari umugwi wabiteguye wafashe umwanya muto hanyuma ugahenda inama nshikiranganji kugira ngo ntiduhave tuza gusubiranamwo na bene wacu.
bidutera amakenga kandi ko bimaramutse bigenza uko natwe bwaha tuvuye bazoca bahashira abandi none bashobora kudushiraho ahavuye abandi kandi nabo cari kuhakorerwa kitahakorewe mwumva twoho tuzoba ikiwacu kizoca kimera gute tubona natwe ikiwacu ko kwihava kimera nkuko icabo bagenzi bacu kizoba kigenza tugasaba rero nyine cyo umukuru w'igihugu guhagararira abarundi arongoye guhagararira amategeko kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe gikorwa kitisunza amategeko na nyaburya tugize iminsi twumva avuga ko ibibazo byose biraba bene igihugu agiye kuvyifatira mu minwe tumusaba rero ko ikibazo cacu yo gifata mu minwe kugira ngo ntiduhave tujuragirika mu gihugu c'amavukiro egome haravugwa iryo kete ryandikiwe mu biro by'umukuru w'igihugu ryavuga yuko muzotanga ibice bikeya by'amatongo yanyu leta nayo igafata ibindi cyo bise nuze viabilisation par intégration uno munsi hakavugwa yuko mugiye gukurwaho kuvuga mbega yuko hariho hoba harimo kwivuguruza mubona biva kuki ivyo biramutse bishitse abateguye iyo nteguro yasomwe mu nama nshikiranganji bazoba bashaka ko umukuru w'igihugu yivuguruza oro turavye ingene umukuru w'igihugu wacu ameze n'ingene atunganya ibintu ntitwari twiteze ko yokwemera kwivuguruza kubera inyungu z'abantu kuko twibaza ko babikoze ku nyungu zabo batabikoze ku nyungu z'igihugu